23 na 24 niho nshaka cyane ama tutarahasoma ariko ko mwamaze guhaguruka nimuhaguruke dusome ndaza kwakira bavukanye mwatugendeye mu nyuma yo gusoma. Abaroma igice 8 umurongo wa 23 na 24. Kandi si ico gusa ariko natwe abafisi ivyeze ubwa mbere vya impwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe mu buryo kugira ico twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa, ico umuntu abonye yoba kicitega ate. Yamara 25 yamara ko twiteze ico tutabona nuko tukirorere twihanganye. Amen. Mufate ivyica. Turakiriye rero abavukanyi bacu muri Kristo Yesu. Turakiriye abavukanyi bacu muri Kristo Yesu, mwashimye kuza kubana natwe, guhezagiranwa natwe kuri uyu munsi. Turashaka kubakira kugira ngo murushirize kwiyumva muri muhira namwe, kuko hano ni muhira, ni mu nzu kwa data, ni mu rugo kwa papa wawe. Mwagize neza kutugendera. Nimba ari ubwa mbere rero canke waheruka kera, mudukundire muhaguruke tubabone aho mwicaye muturamutse. Umuntu ari ubwa mbere canke yaheruka kera, uhaguruka uturamutse. Ni vyiza kwibona. Karibu sana, karibu cyane bakundwa, muhagume muhagaze muri benshi cyane. Karibu go karibu cyane, karibu hariya. Ayo mashi ariko mwumva mubakiriye kweli. Hari abo tumenye, hari nabo tutamenye, ariko uko biri kose Imana irakuzi birahagije. Hari abo twamenye, uracari muri Life Center, ndamuzi cyane twahora tuvugana. Yesu aguhezagire, n'umugisha kubana namwe. Sister wacu hariya nawe ndamuzi, karibu cyane. Frere hariya ndabona ko visage atari ubwa mbere nawe, Imana ibaha umugisha namwe. Yambaye maske ntitwamumenye, ugwaye aka grippe, washatse gusa kwiproteje. Ntacyo nisa, byose nisa mu nzu kwimwe, gusa ntitukumenye ntaca, ariko Yesu arakuzi. Yesu akugire neza. Namwe ndabazi, mbazi hega waje vivante, twarasenganye imyaka myinshi. Nivyo n'umugisha ukomeye kukwakira. Turakunezererewe rwose kubana nawe. Yesu aguhezagire nawe, karibu cyane. Sinakumenya ariko burya turakumenye, turamenyanye uyu munsi. Mon frère hariya n'abandi nyuma ya mwese turabakiriye bakunzi bacu. Abana bakunzi bacu bamangaha kenshi iyo baronsa akaryo baraza. Turabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza hamwe natwe. Aho Imana tugendera namwe bagendere. Mwakira umukati Imana yabateguriye uyu munsi. Nikaze twongere Kristo Yesu amashimeshi. Mu mwanya muto y'ingoma ndabaganiriza iri jambo. Sinza gufata umwanya munini gose. Turakire n'abari baradukurikirana live kuri page yacu. Imana ibaha umugisha. Abana bacu bari hirya no hino n'abakunzi ba Gravity, Imana ibagire neza hamwe natwe. Ngira mbaganiriza ijambo rivuga ngo, teme iravuga ngo twakijijwe mu buryo kugira ico twiteze. Niyo teme yo cyo ngomba kubavugisha. Raba mugenza wa mubwire ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Subira uhindukira urundi nimba atavyumva ukabona umenga ntabinezwe,
uhindukire urundi umubwire ngo ntitwakijijwe gusa. Oya, hindukira umuraba umubwire ati ntabwo twakijijwe gusa, twakijijwe mu buryo kugira icyo twiteze. Nimba yaraduhamagaye tukitaba, ntitwamwitabiye ubusa. Hari ijambo namye ndiyumvira igice, ndatekereza ko ari 49 ku murongo wa 19 Yesaya, aho Bibiri ivuga ngo ntaho nigeze mbwira Yakobo, bene Yakobo, aba Yakobo, ngo nimundonderere ubusa. Bwira mugenzi wawe umubwire ngo Imana turiko turakorera cyangwa Imana twitavye ntituriko turayironderera ubusa. Kugira ngo ntange umuco umutahura ha munsi kuri 24, reka tuduge hejuru mwumviriza ahantu uhatahura. Nimwatahura nga kuri 23 muca musobanukirwa kuri 24 icyo bashatse kuvuga. Ngo kandi ngo si ico gusa, ariko natwe abafisi ivyeze ubwa mbere vya mpwemu. Umanze usurinya aho hantu ati ivyeze vya mbere vya mpwemu, ni kuvuga ngo kote ya mpwemu, kote spirituelle, ibintu biriyo turabifise. Mutahura icyo Paulo ngaho yagomba kubwira ishengero ry'Abaroma, icyo yashaka kutubwira twese. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafisi ivyeze ubwa mbere vya mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana. Umvirizwa gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Mu yindi mvugo baravuze mu dufise ivyeze vya mbere vya mpwemu, ni kuvuga ngo mu isi y'impwemu turamaze kwifatanya n'ubuzima bw'impwemu. Mu isi y'impwemu ibintu vyifashe neza. Rero igituma tunira mu mitima kugira ngo tuba abana b'Imana, tumaze kuba abana hacabaho gucungurwa ko mu buryo bw'umubiri. Uko gucungurwa rero ko mu buryo bw'umubiri ni ibintu les choses matérielles, ibintu bijanye bitunga umubiri, ibituma umubiri ugira stability, umubiri uroranirwa. Murabizi umubiri nico kintu, umubiri mu bisanzwe n'uwiyisi. Umubiri ivyo dukenera byose vy'iyisi tubikenera kubera umubiri, ntitubikenera kubera impwemu. Mugabe impwemu kuba dufise ivyeze vya mbere twaramaze kwitaba ubuzima bw'impwemu, nibwo bugenda kutuvyarira ubuzima bwa stabilité mu buryo bw'umubiri. Bwana asifiwe. Nico gituma Paulo rero aciyavuga ngo uko gucungurwa ko mu buryo bw'umubiri bisobanura ngo 24 taravuga ngo kuko twakijijwe mu buryo kugira icyo twiteze. Nagira ndakubwire kino gitondo hari icyo twiteze, ntituriko turaza kuyironderera ubusa, ntitwama ngaho kubera ubusa, ntituza gukina, si mikino si gutakaza umwanya. Jewe nakijijwe mu buryo kugira icyo niteze. Bwira mugenzi wawe umubwire ngo ntituriko turarondera Imana ya Yakobo tuyironderera ubusa. Mbabwire encouragement spirituel. Imana kukwankuraja mu buzima bw'impwemu ntibishobora gufata ata encouragement mu buryo bw'umubiri. Ibi bintu by'impwemu turimo, motivation ya mbere itumotiva kutava ku Imana. Muri ko muravyumva, ntituza kuyisenga kwera tuyitinya, ntituza kuyisenga kwera dusivye dukubita, ntituza gusenga tuvuga ngo ebana tutarengutse imbere y'Imana. Tuza kuyisenga kwera tuzi neza yuko itwitwararika mu buryo bw'umubiri. Nta muntu yanyumvise, reka misubiremo. Motivation ya mbere itumye uri ngaha nanje ndi ngaha si impwemu. Jinsi tunamuka, uko tuvyuka tunamuona Mungu kimwiri mu buryo bw'umubiri. Imana igenda icungura imibiri yacu. Iri jambo gucungura Paulo yakoresheje gucungura, mugabo ugiye gusoma mu yindi Bibiliya gucungura bashatse kuvuga ngo kuba sauvé. Imana igenda idusova igihe cyose, tuyirondera kubera igenda idusova, tuyirondera kubera yama yaduserutse ko twananiwe, ivyari vyananiranye gatuma bishoboka. Nagira ndababwira yuko ubuzima bw'impwemu buraryoshe, kuko nibwo buzana umuyoboro
wo kugira ngo dushobore kubona ivyo mu buryo bw'umubiri. Mugabo motivation ituzana imbere y'Imana si y'impwemu gusa, nubwo ariyo priority. Motivation ya mbere tuba tuzi imbere y'Imana tukayikunda tukayinezererwa n'uburyo igenda kwitwararika mu buryo materiel. Uri karanyumva avuge amina cyane. Bwira mugenza wawe rero mubwire ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Bwira mugenza bati sinzi iki kwicaritse ngaha, muga ngaha. Aha sinicariye umutogoto w'ibiharage, nicariye amasezerano ngaha. Yesu nahabwa icubahiro. Hatukai hapa juu ya kukatu, nina siri moyoni, ninajua mweye twakijijwe mu buryo kugira ico twiteze. Agakiza kanje gafise ico kiteze. Siniteze Yesu kuko Yesu naramuronse. Siniteze kugaruka kwiwe nkaho menga nivyo shize ku mutima gose, kuko ndabizi igihe cyose azozira ko tuzogenda. Mimi sitaenda motoni, nditaenda mbinguni. Muriko muranyumva? Ijuru ni kashi kubamwakiriye, ijuru ni kashi kubamaze kumumenya. Rero nituza kumurondera kugira ngo tuvuge ngo naze ningo gagende, nza kumurondera kuko ndamubona. Iyo mpindukiye nkaraba abana banje mbona Yesu, nahindukira nkabona umufasha wanje nkabona Yesu, naraba ibintu nabona umukozi umuboyi nkabona Yesu, nabona umuyaya nkabona Yesu, nabona abangendeye nkabona Yesu, natsi imodoka nasoka nkabona Yesu. Igituma ndamukunda n'igituma ndamurondera nuko ndamubona Yesu ku munsi. Bibiliya musi kativuga ngo twakijijwe mu buryo kugira ico twiteze, ngo ariko icitezwe iyo kibonetse umuntu ntaba kicitega ukundi. Bwira mugenza mubwira ngo ico witeze kizoboneka, vuba cyane kiraboneka. Mumbariza ati hari ico witeze? Nimba hari ico witeze mu Mana, vuba cyane kiraboneka. Nimba rero kitaraboneka, Bibiliya yatubwiye ngo tukirorere twihanganye. Mu mwanya kitaraza ntucobogore, mu mwanya kitaraza ntubivemwo, mu mwanya kitaraza ushishikare kuko gitegerezwa kuza. Ndabira umuntu muri kumubwira ngo ico niteze, imvura igwa itagwa, izuba ryaka ritaka, ico niteze gitegerezwa kuza. Ibindi vyose icitezwe iyo kibonetse umuntu ntaba kicitega ukundi. Rero ijambo nyamukuru nagomba kubaganiriza uyu munsi, mubimenye muri izi demwa, ico witeze utegereza kukigabana. Ico witeze utegerezwa kukigabana. Ntitwugara umuryango wa 2020 utagabanya ico witeze. Ataco witeze nta kundi. Ariko nimba ari umuntu ari ngaho afise ico yiteze, amaboko hejuru, umuntu afise ico yiteze, umuryango wa 2020 ntiwugagwa utaragabana ico witeze mu izina rya Yesu. Nimba uvyizeye vuga ngo nivyo, vuga ngo ndabicakiye. Uyu mwanya uvuze iryo jambo biratanguye mu izina rya Yesu. Nimwakira ibitangaza bituma mwihana. Ubukene buri mu bintu vya mbere bituma tudashikama mu mpwemu. Ukuburanirwa dusanga turiko turabesha, tukabesha ku mabotike, tukabesha abanye n'urupangu. Ubukene buragatsindwa. Ubukene budukoresha amafuta akomeye cyane. Ivyaha vyinshi tubikora kubera kuburanirwa. Iyo mufise iri jambo ndarivuze cyane, ndabahaye mu izina rya Yesu. Kene imyidogo ba Petero bari kwaridoga ku kiyaga cya Nazareti, bidoga ati twabutse nzarira twishe bari ngaho darara amajamo maremare. Mu mwanya muto Yesu barashitse. Yesu ntigeze ababwira ati mwakoze amafuti, we nakubwiye ko ukwiye kuroba abantu, none wasuye kandi kuroba amafi.
ntiyigeze amucira urubanza, ntiyigeze amubwira ati mbe kweri ko wavuye mu mwanya w'iwawe kubera iki. muri urya mwanya Yesu yarabona igikenewe icarico, yarabona ko bashonje. iyo abantu bashonje amatwi araziba, nubwo yari kubabwira ivyiwe ntibari kuvyumva. babandi bajanye bamukurikira batamuzi kugira bamumenye kubera iki. bamenye kubera iki? ndabaza ikibazo, bamumenye kubera iki? amanyuye iki? bariye niho bamenye ko ari Yesu. Yesu tumuzi ku mirimo. batararya ntibigeze bamenya ko ari Yesu bari kumwe nawe, ngo amanyure umugate gutya ati yewe. mwanyumvise Yesu n'umugabo yabwiriza ubutumwa abantu bavuga ngo abagabo 6,000 ashizemo abagore n'abana, yarangiza akabwira intumwa ati bicarike ndabagaburire. le patron, big boss, bakamubwira ati ngaha nta gihari, hari udukati tungana, tizana utwo nyene. kubera iki? umwami wanje aramultiplier, aragwiza, aruha. Petero azikine yabazije ku kiyaga cy'Inigana Nazareti, ntiyabakankamiye. Nico nariko ndababwira ngiye gusozerako. Yababwiye ngo bana banje mwaronse ico mufungura. Soma Bibiliya. Maskini uhinduka Yesu kandi utari Yesu. Bumaskini shetani azakubwira ati ukavuga ukuri ntaguha. Besha umaskini. Urabona ntizi ico kintu kimpereze ndayafise kwa kabiri nzoca ndago. Uzi neza ko atavyo. Umaskini umubwiranye n'urupango ngo ndayazana tinguhaye kwa Mungu. Complexe nikigumiye yiyongera, utayaronse kuwa Mungu kagenda ubundabundura umwana w'Imana ukarurihera kamaramara. mwahuza ijisho nubwo atavuga ukabura ivyo uvuga. Bumaskini yo maskini ni wa mubaya sana. Ndabasengera bamaze kuvyara n'abataravyara, namwe muzovyara. abatarubaka abana ntibakakurabe ku maso buri cubaha, biragatsindwa ibihe byose. Nico kintu ca mbere nabonye kibi, aho umwana akubwira ngo papa mpereze ikintu uzi ko atawugikura. umwana ntumubwira ngo turakenye, ivyo ntavyo azi ko papa yafise ntayabura. batoto ntube rero warigeze kujya neza ngo usubire kujya nabi, ntabyo muzi mwebwe. gusubira inyuma nk'amabinga mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Tera imbere, bikoregwa ngaha. aha ndiko ndarekura ubuzima. Tera imbere sha, tera imbere kandi wowe urakomeye. mambo siko muranyumva? Bwana asifiwe. Muriko muranyumva? Imana igutegurira umunsi kugira ngo unezererwemo. Iyo utavyatuye abateguye kukunezereza barakurengana. Ntavyo muzi. Confess. Ndaza kubona n'urya muntu ndahaca, nubwo afise ibintu byinshi mu mutwe wiwe, uyu munsi yisanga yakoze ivy'iwanje. Soho kuvuga ngo naradepoje, reka kwibwira ngo hariho systeme y'ingene bigenda. Dossier yanje kizirizo kigenda musi, niba yitrete hakiri kare ndayidugije. Confessa, vuga. Bibiliya ivuga ngo turizera maze tukagira gute? Bwana asifiwe sana. Kwatura gutanga ubushizi bw'Imana. Imana irakuzaniye umuntu agomba guhindura situation yawe. Ndasubiyemwo. Ntabwo mvuze shetani, mvuze Imana nkorera. Imana irambwiye ngo nakubwira ngo irashize ku nzira yawe umuntu agomba guhindura situation yawe yari difficile. Hari abantu ngaho Imana ishiriye umuntu, apana abantu, umuntu
agomba gutuma winjira muri destiny wawe. Vuga ngo aho, vuga ngo ngaho imbere. Bwira mugenzi wawe ati ni heza cyane aho, aho. Mwereko umuntu ati aho ngaho si kure, aho imbere yawe gato, aho imbere yawe gato. Ntusubira gutsitara, ugira weme. Aho imbere gato, ntusubira kugira complexe, ugira wambara ubushizi bw'amanga. Aho imbere gato, ntusubira gusabiriza, nawe ugira ufasha abandi. Aho imbere gato, aho. Tega ibiganza. Muranyumva? Mundabe mwese mumbwire. Muranyumva? Muranyumva? Muranyumva neza? 5 sur 5. Tuvyumva kumwe. Ikirere ndimo nico wumva nawe urimo. Amavuta ndiko ndavugiramwe wumva uyahagazemo nawe. Good. Nagira ndababwira iki kintu. Urabizi ibitakwerekeye wirinde kuvyinjiramo. Ugwana ishaka ryo kumenya ibikwerekeye mu nzu y'Imana. Ugendere ku ngingo ngenderwa kusabwa kugendera ko nk'umwana w'Imana. Ibindi byo kurunguruka ibitakurabo bireke. Uri kuranyumva? Mu bintu bituma umugisha mutawuronka amavuta y'umuvyi atabakorera. Nugushaka kwinjira mu kazi kataraki wawe. Akazi karagabuye hagati yanje na mwebwe haro distance y'imetero 1000. Reka kuzura ushaka kunyegera ngo ndunguruke. Wewe fata wakira ijambo, wakira umugisha twaturanga, ukunda umuvyeyi umusengere. Ndasubiyemwo umusengere. Mu masengesho yawe wibuke gusengera umuvyeyi wawe kugira ngo impwemu yawe ikomeze kuba iri connected nawe. Iyo usengera impwemu yanje isanga yamaze kwimatanya n'iwawe. Ni kuvuga ngo nagusengeye ntagusengeye kubera tumatanye mu mpwemu wisanga Imana yanje ituma umuntu prospera, ituma umuntu atera imbere, igumi kugendanira hugiye hose. Nyumviriza yenda hubwira. Ukaba umwana muri iyi nzu, umwana w'inkora mutima. Ndabikubwiye ndi ku gicaniro. Ndiyizi, I know who I am. Ndazi uwo ndiwe, ndazi icyo Imana yangize. Wewe uteye ubwoba muri iki gisagara cya Bujumbura. Wewe niwe ndiko ndabwira. Wewe niwe ndiko ndabwira wewe. Wewe niwe ndiko ndabwira. Aha turicaranye n'abantu bari ngaha mu myaka 5 iheze, mu myaka 6 iheze bari hari inyuma. Biduze kwizera kwa biguha igihamya cy'ukuri. Nama nababwiye ati webazo izo gukura mwebwe muri hagati n'inyuma muzoza kwicara imbere. Namwe izubaha ubuzima ngaha, namwe muzogira ijambo. Namwe muzododora bugurure. Nawe uzovuga nti ijambo ntirisigare ngaha, rigira ico rikora. Mwavyumvise? Ayo niyo mavuta mpagazemwo. Ndagwanira ukwera kw'Imana, ndagwanira ko abantu twubaha Imana tukareka kwitukisha, ariko mu mavuta ngenderamo ndagwanira cyane ku mwana w'Imana ava ko igitutsi ku bana b'Imana, agasuzuguro ku bana b'Imana, kuburanirwa ku bana b'Imana, twitirirwa Kristo tugasabiriza, twitirirwa Kristo tugasuzugwa mu mago yacu, twitirirwa Kristo abo dukorana bakadusuzugura ngo yama mwishengero ngo ntacafise. Gira mugenza ati warashitse rero, vyitwaremo neza warashitse. Tega ibiganza vyawe, umva birasigiwe kuronka ivyo biganza. Ivyo biganza vyawe birasigiwe kuronka. Ngomba gutegura mu gusoza amasengesho y'imisi 40. Ngomba kubasiga ivyo biganza ndabisige. Kuko ndumva fisi ibicuro mu maboko yanje. Ndumva mwanya wageze. Ivyo biganza vyawe bigira umugisha. Mwanya wawe wageze.
ndiko ndakubona aho hafi guhereza umuntu kado y'imodoka ari ikintu gisanzwe. Ndiko ndakubona ntukoma amashi, ndiko ndakubona ngaho hafi kubakira umuntu inzu y'imiliyoni 200 ari ikintu gisanzwe ngaho hafi. Wowe vyakira ayo majambo birivuga ngo yakoye amajambo arayumva ayabika mu mutima. Wowe bika mu mutima. We ndiko ndakubona wubaka ikigo kinini cyane cyo gufasha abantu. Wewe ndiko ndakubona wewe ndiko ndakubona wubaka etage ya niveau zitari musi ya 10. Wewe ndiko ndakubona wewe. Ndakubona. Urakoze mpemu yera. Ndiko ndakubona ubukene wabaye mu igihe kinini buhinduka umugani. Uzogenda uravyibutswa n'ukuntu uri kurashingira intaha y'Imana yagukuye. Imana yanje iratanze ubutore. Uno mwanya nyene Imana iratanze ubutore bubaronkesha ubutunzi. Itanze ubutore. Mfasha ivyiyumvirwa vyawe vyose ndabigomoreye Kristo uyu mwanya nyene. Mfasha ivyo wiyumvira vyose ku ruhare rwawe ku ruhande rwawe ndabikuye y'ivyi wawe. Mfashe ndabigomoreye Kristo. Mfasha ivyiyumviro vya Kristo vy'imigambi myiza. Umutima ukangutse, umutima uri tayari, umutima ubona, amaso abona ibikenewe gukorwa mu gihe gisa niki. Ndavuze ngo guhera uyu munsi amaso yawe atangura kukwereka umugambi winjiza. Amaso yawe atangura kukwereka umugambi utuma wisununura uduga ku munsi. Ndasenga ngo Imana itereke muri wewe imigambi ivuye mu ijuru kuko irayitanga, igiye gutuma ubwo butore bukuronkesha ubutunzi. Imana yo mu ijuru niyo itanga ubutore buronkesha umuntu ubutunzi. Wakira ubwo butore rero. Akira ubwo butore. Aho wugaye amaso akira ubwo butore. Mana yo mu ijuru niwe wavyivugiye, niwe wavuze ko utanga ubutore buturonkesha ubutunzi. Nta mwana w'umuntu ayotanga ubwo butore. Niwe ufise ubwo rufunguruzo, niwe ufise iyo kode. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mururanirwe, mwagurirwe, mutere imbere, mutere ishari abansi banyu. Abadashaka batabafuriza kugera kure bagira ishari nk'uko Isaka yateye ishari Abafilisitiya. Nawe Imana igukoresha utere ishari abansi batifuza kuroranirwa. Imana igukoresha ivy'ubuhizi, Imana ikorane nawe ivy'ubuhizi bizotuma abansi bawe bagira ishari bakavuga ngo tuvemwe wowe uraturuta. Kashabrahade kalevos mande zobrahade oleva sempre handesi. Icubahiro cyose kibicaha. Urakoze mpemu yera. Ndababwira ikintu manura ibiganza byanyu. Ndaba hano ndakubwira ni iteka rikomeye cyane. Nta Imana yanje icubahiro. Ndashimye ejo turashobora kuba turi kumwe cyangwa tutari kumwe. Imana yakwaguriye imbi wagiye ahandi hantu. Ndashimiye Imana ko ari jewe mbivye imbuto yo gutunga kwawe. Ntituzokwibagirana. Ushobora kutazobonana ariko ntituzokwibagirana. Nije ndashimiye Imana yo mu ijuru ko ndakubivyemo umutima wo kuzororanirwa gutera imbere. Iyi mbuto ndayikubivyemo. Yami kubuza amahoro ku murango nijoro. Wame wumva bivugira muri wewe uko umuntu akomeye utoroshe muri iki gisagara cya Bujumbura. Mwanyumvise? Hari abantu ngaho Imana igira yugurure business za ruguru zikomeye cyane. Urakoze. Ibi bivuze abari byo bizogaruka. Hari abantu Imana yuguriye business, Imana igira bahumura amaso vuba cyane. Kandi iyo migambi igira itangure gukorwa muri iyi minsi, witegura gutangurana nayo umwaka ukurikira. Imana iruguruye business, hari abantu bagiye gutangura business ruguru zikomeye zigiye kwa amafaranga yo gushobora gushiraho ikindi kintu kiremeye mu gisagara. Hari abantu abavyakira, hari abantu Imana ihereye muri province. Kandi Imana imbwiye ngo muzohavana amafaranga menshi.
muzohavana amafaranga menshi cyane, menshi. Ndabona mu isi y'imwemu, ndabona delegation itari ntoya igiye kuva mu mahanga. Delegation itari ntoya ivuye mu mahanga. Muri abo baje harimo abakuzaniye akazi. Vyakira ubibike mu mutima. Ndabona delegation y'abantu 18, 19, 18, 19 abanyamahanga baje kuinvestisa muri iki gihugu, bazanye akazi kawe. Imana ibazanye kubera wewe. Thank you Jesus. Murakoze mpwemuye. Murakoze rero. Umunsi mwiza, ibihe byiza. Bon appétit ku batafunze, kuko ntimuri bake. Kwa Mungu haragoye. Hama bon appétit ijambo ry'Imana ku bari mu mafungo.